Je vous informe qu'ici même, à Bujumbura, capitale de la jeunesse, je compte y ériger un grand centre pour la jeunesse africaine. Ndabamenyesheje ko aha nyene i Bujumbura, umugwa mukuru w'urwaruka rwa Afrika, ngiye kuhubaka inyubakwa y'urwaruka rwa Afrika, kandi buri mwaka nkazotanga agashimwe ku rwaruka ruzoba rwakoze igikorwa gishimishije mu bijanye no kwirangurira imigambi y'iterambere à travers l'entrepreneuriat et l'innovation, le Entrepreneurship Award. La population de l'Afrique de l'Est en général et les jeunes en particulier, abenegihugu bo mu buseruko bwa Afrika cane cane urwaruka barabira ku misozi no mu biyaya barindiranye igishika ibiva mu migambi y'ibikorerwa urwaruka mu bijanye n'amahoro n'umutekano, bafatiye ku ngingo y'ibihumbi 2250 y'inama y'ishirahamwe mpuzamakungu ONU hamwe n'ingingo y'ibihumbi 2063 y'umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Dutegerezwa rero gukora ibishoboka byose kugira ngo umwizero biteze ntubimfa gusa, bitewe no gukekeranya mu ngingo zizofatwa mu gushira mu ngiro ivyavuye muri ino nama igira gatatu y'urwaruka ibereye i Bujumbura. Hamwe vyoshika mumenye ko atacitwazo na kimwe cumvikana gishobora kuboneka. Si tel serait le cas, ayez à cœur que l'histoire ne nous pardonnera jamais.